ibashire mu biganza byabo no mu biganza by'abana babo n'abasobakomoka. Amen. Kuko cyane abantu gusa turabizi iki gikorana ntikibe nk'igipfungu kirangiye, kuko muzi neza umutima wanje nitwifuza ikintu cyo guhatarisha umunsi. Turashaka ko restauration itamba mu byo dukora. Turakeneye kubona abagabo bahagaze mu mwene, nubwo motanga ivyari nubwo motanga ibintu mu mwene mudahari turafise. Umugabo wanje yabitse rero iri shengero turakeneye kubabona mu mwene muri basi. Ibisigaye bizotanga, kuko iyo utanze imwene ugutegeka gukoresha isi. Tubakeneye ubuzima bw'imwene, ibindi byose uzotanga kuko ngabise gutanga. Imana yizeye ukiri hano twari icyo wasabye Pastor Mose muri iri shengero rya Hommes Church ni rya mbere dukora igikorane cy'abagabo. Nikigeze kuba mu nteguro ni Imana nyine yadutegetse. Turabashimiye cyane, turabashimiye ko mutatanze amajambo ariko mwatanze ihene. Twumvise esprit vivifiant. Jewe ndizera neza nakekanye kuri umuntu atanze ubuzima hari ibutira. Burya nyaje kubiba. Buriya n'abana bacu n'abuzukuru bacu n'igihe tutazaba tukiri. Icyo mwabibye namwe kizobasange n'abami n'abakwe kizobakurikirana. Ndashima Imana ko atari cyo nagutoye, ariko ari Imana yagutoranije. Rero Imana yagutoranije kandi yakwiseho Abraham iguhaye amahanga yose. Hari indoto umuntu agira ku bagabo, hari indoto umuntu agira ku bagabo. Jewe sinatumwe mu bagore gusa, natumwe ku miryango. Niyo mpamvu arishimiye kumbwira ubusabutse. Hari inzozi rero buriya abashatse kuba umudamu y'abagabo n'umudamu abashaka guhatarisha akagira n'abagore bamugendana n'inzozi. Buri mu wese uko yatumwe niko akwiye kugenda kandi ko azobatswe. Jewe rero si uko natumwe umuryango wishimye. Inyuma y'imyaka 13 hariho abagabo beza baba muri iri shengero, ariko hari inzozi zanje zitari gashe. Izo nzozi si zindi, nizigende muzituzina ziri mu muvyeyi wacu. Nawe ndakwizeye ndakuzi, kuko madamu wawe ushimira n'uruvyaro wawe turabizi neza. Izo bizo dukeneye nubwo iyo mwiza kuze wigisha umugabo umwe gusa, umwe gusa, niyo umwe gusa, ariko ukaza uri mwe muzi byemeze. Rero je nizeye ko birangiye. Hari ikintu Satani agira ngo yereke. Niba Satani atashoboye kwicara ibintu bikora, agize rero idasanzwe nk'igihe areka umwana w'Imana akaba ahagira ati igihe yaratse Yesu akabambwa neza yaratse ko birangiye, ariko yaraje gukora uno munsi yaguye umushwa w'uwo munsi. Ubu rero ukureka ukaza. Hariho abantu bagira amasengesho bagahatarisha bagasangizwa n'aho hari abavuga menshi abakora. Uyu mugabo n'umusenzi, uyu mugabo ibyo avuga arabikora, uyu mugabo n'umukozi, uyu mugabo n'umunyabwenge, uyu mugabo abantu bose baramuzi, barakivuga bamushinga intare, abanyabuzi bamushinga intare, muri Resi Buda bamushinga intare, muri Darfur bamushinga intare, mu bihugu bibanyi bamushinga intare. Uyu mugabo ari mikuru. Tumenyereye basakiri usenga cyane kaja mu mwemu cyane kugeza hehe. Hari ibintu tumenya atakazi ugenda nabo wamenye, hari abandi babishoboye byose. Yarabishoboye ugenda ukaza n'umukozi wo mu nzu yibaza kugira. Rero jewe kuhaza kwawe nari nkeneye amafuta gusa, nari nkeneye ifumbire gusa, nari iyo ushaka wari kuzira kubwabo gusa usigaye, kuko bari barabona. Ubu rero birarangiye, umwasi aratsinzwe,
birarabiki icyo twokuha ntacyo dufise diagnoska papa Celestin twaricaye tubyumva turabona turavuga tutoya hari gutanga amafaranga bashitse reka ntacyo dushira imbere y'Imana ibisigaye ntacyo ko Burundi siricarobe yari yagigira ati rega ko Imana yavutse nimundeke nifatire n'umuvuganizi tuti wasuzugura ikintu Imana nayo twavuga tuja mu decoration n'ibindi iyo banjira ngombwa bari mu kagabo ari Imana yakuze reka twubahe Imana twahagarika imigambi yacu yose ariko twakurinde tuzi ko Imana reka siwe duhande Yesu rero ntacyo yaje gukorera ntacyo yaje gushuza isigura ngo Imana ikumenyesha ibisigaye reka muhaguruke muracyari hano kuko uyitwa bazofasha ariko mwashigikira restoration kanyosha Imana yabateye neza babusura turacyari aba bapapa basavye yuko abagabo bose birishengero bakora foto de profil ngo foto d'ensemble foto ya famille uhari icyo basavye buriya gihe bahamagara rero uhaguruke haba dusaba abagabo bari hano badukundiye muze hano imbere bifotoza Imana yaza abasore bari muri transition ntibaremereye basavye abagabo gusa n'abazoye kamera yaje muri Desembre mwihangane icyo mwipagara ari foto mwiciro mwese hari ikindi kintu kinezeza umutima wanje nukuri Imana itirengagiza abayo yeah how yeah oh yeah chabu ukichara ibikoma ngoma ukura chabu ukichara wako uburyo muhise kuzura kuza bambaye hano narabashusha ni mutubutigwe kugira pera ni wawe Imana ngene Imana yaciratubira umuriro kuko Imana yabitubwiye ariko kandi umwaka uzutarangira hano hantu turashobora kuza turashobora hindura umushuhe gukora ikintu cyose gishoboka umuriro ukagabanuka hano ukagenda dufura rero hano iki kizoshishikara kuko n'umunsi aho tugeze ubu ni Imana nyine bikora igahagurutsa abantu bose hagati aho tubaho kandi mutera no buzima bwawe imyaka ikaba niba bandanya wegeranya aho ingese n'inyenzi bishi uzirota kuva icyo wakoze bibutse wowe mwiga kwegeranya ubwami aho ingese n'inyenzi bishi Imana ibarezagire reka tunyarukije dutanga amashikama yacu haleluya iki giseke n'icicicumi ikino giseke n'ibikoresho kino giseke n'icya parcelle action de grâce Imana ibarezagire bose hama ndababwire yuko uno munsi guhera uhabaye akazi kenshi guhera uno munsi jewe ibi mufise gufi ejo ibintu byose message zikuramuka kujya ugamara ziraziba gucyatsikana murangize bidagare kabere poste ari ibintu byose biraturika telefone igiturike kwa message sinyaruka ari ibintu nagasenge n'imana
YouTube igiye gukora twakaze tutevye hariho iyo bashizeho umunsi ugatwiza ibintu bihe by'amakuru byose yagiye Imana yahizegere n'akakameza n'ibyo byo tuvuga Bashimira Dieu yamaze iminsi yose yakira umushitsi nko muri afeguruma uburyo bwiwe bwose bari kumwe na mugisha beza baravuga ati uyu mugabo Imana izanye ibicanye kumwakira byose biri ku gatwe kacu Imana ishimwe cyane hariho ambisi ya papa Aime yitanze wa papa izi ntebe ubona zera ari izi ntebe zera niba twumvise rero ko izi ntebe zidahanagurwa neza aza gukoresha na vini papa Aime niyo mpamvu satani mu maso gusa akabaza kumudutwara bose bwe barabaza ngo cyane aracyerekana rwose ariko ntacyo ni mukamugisha bless haiwezi kuelewa muziki yake. Amen. Ndiye mtu kabla ya hapo. Imani hizi. Eracha haka hapo harakubu intewe kitu tunafikiwa papa wako wakakupa. Praise ni umezelea. Kwa mami ofisi kikorana. Achama. Ni ofisi este. Ni mukora kazi neza. Ari kiyo papa wose kukorana. Utarabatsikiwa nasi. Rasi kumangura kamero. Kana nacha strike hands. Akuti na mwenyewe. Aliko mama. Gashi ni rahana. Gapi ya kushina. Bado sasa na mama. Ndio kushina.
Haleluya. 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 Reka nshima Imana bakanya keza tugiye kumva kubana namwe mu gitondo. Imana yacu iyo kwizerwa, iyo yabikoze kugira ngo nshobore kuvuga muri iki kibanza, iyo yagire neza izana ahantu no kuri ndashimiye cyane. Mumfashe turiho amashyi menshi cyane. Ndashima Imana cyane kubwo uburongozi bw'ishengero bwa Sinya Pasiteri Mukuru ndetse n'umutware we mwiza cyane. Imana ibahezekere rwose rwose n'umuryango wose wa Abundant Life n'umuryango w'amaraso byose. Imana ibahezekere cyane. Mwarakoze. Ni ukuri hari igihe aba ariko aravuga ngo mbone gasekeye, ariko Imana iradutangaza gushingira intahe nawe udashobora kuyishingira kuko bikwiriye, kuko urabizi Imana itubonera mu ntege, itubonera mu bushobozi, ariko twebwe tukibonera mu ntege. Rero turashimira Imana cyane. Nongere kandi dushimire n'abanyakiriye mu nzu iwabo. Pawulo yigeze kwandikira Abaroma mu bice 16 aravuga ngo ndabashimiye umukozi w'Imana foyi umudiyakoni wo kwizera wo mu ishengero ry'Ikenkiriya, umwakire bw'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi umwakire nk'uko bibereye, mumufashe icyo azogomba cyose kuko nawe yafashije benshi bari mu njyewe. Rero Oscar na madamu n'umuryango wanyu mwese Imana ibahezekere cyane. Mwarakoze. Ndashima Imana abapapa barongowe n'umukozi w'Imana Papa Celestin. Merci kabisa. Mwongere mwiha amashyi cyane. Iyo umupapa ahagurutse Satani agira ubwoba bwinshi cyane. Satani umugore ahagurutse nawe nyine yaremwe mu ishusho ry'Imana. Satani agira ubwoba nk'umugabo ahagurutse, kuko umugabo ni umutwe w'urugo, kandi umutwe niwe directeur, niwe komanda, niwe kapiteni. Rero Bibiliya iravuga ngo kwita umwungeri ntama zisanzara. Arazi ko yakubise umupapa urugo rumererwa nabi cyane, kuko umupapa niwe murongo. Iyo umupapa akijijwe Satani agira ubwoba, kuko iyo umupapa agiye abantu bose barabwira. Uzasanga kenshi iyo abapapa bakijijwe mu rusengero biroroha kuzana imiryango yabo, ariko iyo abamama bonyine bakijijwe abapapa ntibakizwe ntabwo byoroshye. Akenshi usanga mama akurikiwe n'abakobwa, abahungu bagasigarana na papa wabo ajya kwigwa Imana. Ariko Imana yacu turashima kugabo papa Imana ibahezekere. Muhaguruke muteze akavuyo kwa Satani mugambi bw'umwiza, muteze ngo ntuze konfize. Papa yahagurutse ahantu hose, Imana ihaguruka gukora ibitangaza. Haleluya. Kandi n'umupapa uko Imana ishobora kumukoresha ibitangaza bikomeye, niko na Satani ashobora kumukoresha ibitangaza. Donc ibintu bikomeye bibi. Urane abapapa, umupapa yitwa Hitler niwe yafashe isi yose ahinduramo intambara y'isi yose. Umugabo yitwa Karl Marx yazanye communisme gikwira isi yose. Uri umwe gusa Imana irashobora kuguhagurutsa ugakwiza isi yose ubutumwa bwiza. Papa Imana ibahezekere cyane. Rero ndashaka kubashimira n'ukuri no sinzi ukuntu babivuga, ariko merci Igifaransa aravuga merci de mon honoré. Faransa arakoze. Nta muntu n'umwe yatewe anesthesie urukundo rumenagura imitima yose. N'igikunze kabisa nacyo nyine n'igisuma gishaka gukunda. Rero Imana ibahezekere. Kuko twari turiga ku miryango, uyu munsi sinashaka kuvuga ku miryango, ariko nashaka kubereka agaciro k'umuryango gatonya ngira recapitulation cyane ndetse mu byo twize. Reka ndashaka haze umupapa ngaho. Shaka ndashima Imana kandi kuko uyu mupapa arabanye muri campus. Sinari nzi ko mu rusengero ajya
twaherukana kera muri kampisi no twabana hari n'ikindi gihe twahora duhura ariko icyo gihe ishusho ya Kristo ntiyari bwaguke gutya muri reka madamu wibazigira ni madamu mushiki wa kinyoni reka sinzi ko namwitiza ko nibita kubana ninde ni juste akantu k'imizero wese madamu wiwe ni madamu mushiki imana muhezagire cyane nanabyumvise nabi imana ishimwe ko ari madamu wiwe ndasaba murongozi wanga kugambarira bagatuma umuntu reka ntutware wibaze ngaho nibaze ngaho Yesu abahezagire cyane imana igumugisha amashaka nakubonye Yesu atugire neza hanyuma nabo tuzinanye mwese imana ibahezagire reka nsabe kandi n'indi famiye Oscar reka ndabasabe abagore muze ngaho mwebwe mbona precise abandi peut-être sindabaza ariko nkoresha ndashaka kubereka imana ishaka ko umuntu wese umuntu yuzuye imbere y'Imana. Imana ishaka ko agira imiryango itatu. Muranyumva? Imiryango itatu. Yes. Merci beaucoup. Igira hariya. Mutandukana. Jahagati. Dufate ko uyu muryango ari wa Adamu nande na Eva. Dufate ko wacunguwe ari umuryango ni Yesu n'undi mugeni wiwe yitwa nde ishengero rya Kristo. Dufate ko uyu mugabo ari data wa twese wo mu ijuru, uyu nawe ari mama wa twese Yerusalemu wo mu ijuru. Siko twabisomye Abagalati ibice 4:26 havuga ngo Yerusalemu umugore bwite ari we mama wa twese. Iyo verse hari abiyumvira ko itari muri Bibiliya ariko rimwe harimo mama wa twese na data wa twese. Nukuvuga ngo rero uyu n'umuryango mama Yerusalemu wo mu ijuru, mama wa twese ari we mugore bwite wa data wa twese. Uyu ni data wa twese kandi murabona kabisa uyu ni data wa twese. Nicaje uyu mugabo nawe uyu nawe ni Yesu. Uyu nawe n'umugore urabona ko amaraso ya Yesu ni shengero kabisa yararipfiri. Murabibona? Hanyuma kubera ko uyu mugore nawe ari we yari imbuto Imana yari yamubujije yambaye ikanzu yirabura. Ariko siwe n'ugucokoza. Aba nabo ni Adamu na Eva. Mu yandi majambo umuntu aba nibo barepresenta nibo twakomotse ko ngaha ku isi. Umuntu wese ari ngaha ku isi umugore n'umugabo umuryango wabo ukomoka kuri Adamu na Eva. Siko ndabesha niko bimeze. Iyo bakijijwe Imana ibashira mu wundi muryango w'ishengero urongowe Yesu niwe mutwe niwe mugabo w'ishengero. Iyo bakijijwe Imana ibazana muri abundant life mu mutwe mu wundi muryango urongowe na Yesu n'ishengero. Hanyuma nibazoja mu ijuru bazosanga y'uwundi muryango wa data wa twese na mama wa twese. Mu yandi majambo reka nabivuge mu Cyongereza niho binyorohera. You need to have a family home, a church home and a heavenly home. Nukuvuga ngo umuntu yuzuye ategereza kugira imiryango itatu. A family home, reka tubivuge twese mu Cyongereza nabonye musobanutse. Tukavuge mu Cyongereza. And a heavenly home. Tuyehe amashimeshi cyane. Umugabo wese yuzuye ategereza kugira imiryango ibiri ngaha ku isi arindire kuzogenda mu wundi muryango n'ijuru. Uwo ni wo muntu yuzuye. Kandi uko witaho umuryango wawe niko ukwiye kwitaho uyu muryango kugira ngo uzoje muri uyu muryango bakwambika ibitsibo byuzuye inyungu zawe zuzuye. Unesha nzomuha kujya ku giti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Uwiteka y'Imana. Mu yandi majambo ntukabe muri uyu muryango uza gushusha intebe gusa. Papa, don't warm the benches, the chairs. Nimukashusha intebe gusa.
no, umenye ko kuba muri uyu muryango ukabibamwe neza bizoguhesha no kuba muri uyu muryango ubayemo neza, ushizwe muri bya bibanza by'iteka Imana yateguriye abayikunda. Haleluya. Reka kuba muba abantu bakazuyazi. Uko ukorera uyu muryango utegereza gukorera n'uyu uwurimo, n'uyu kugira ngo muri uyu muryango uzobeho wicaye ku bibanza by'imbere. Erega mu ijuru ntituzongana. Hari igihe bivuga ngo je ngo nzoja mu ijuru, uzoja mu ijuru ariko tuzokubonera nka ntituzongana. Rero reka mwigire. Ndashaka subiramo, umuntu yuzuye ategereza kugira imiryango ingahe? 3. Gasubiramo kakandi mu Cyongereza twavuga. Family home, a church home, and a heavenly home. Miryango ibiri ngaha ku isi n'umuryango mu ijuru. Amashimwe kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Kandi iyo miryango yose ukayitangira kuko iyo miryango yose irimo inyungu nyinshi cyane. Ntukabe sindabibazwa mu rusengero, kuko basindabibazwa nabo bafise impembo yabo muri uriya muryango wundi, kandi n'abafise icyo bashinzwe bakabikora neza nabo bafise iyindi impembo hariya, bafise ibihembo hariya hirya. Amen. Tudatevye rero, hasigaye haracyari umwanya, hasigaye iminota 30, tugiye kugira intuzenye, tugiye kwiga umugabo nyamugabo. Ariko naho turiko turiga umugabo nyamugabo, nagira ndababwire ngo umukobwa arisangamwo, umuhungu arisangamwo, umumama arisangamwo, n'umugabo arisangamwo. Nico cyiza cya Mpwemuyera. Mpwemuyera ni transformateur redresseur. Arafata ibintu akabidispatcha, umwe wese akamuha ibyo kwiriye kumenya nibyo. Yes, tuba turiko turigisha gutya ukumva ngo ariko wewe ntuheretse gutanga ikigira 10, kandi ntabyo navuze ko. Mpwemuyera akabikubwira, wewe ntuheretse gutanga ikigira 10, umaze iminsi uri gisuma, uri Imana. Aha rero sinze ubundi ko ndabwira. Haleluya. Abantu barashaka kujya ibintu by'Imana kandi nabo ntuzenye. Barashaka kujya ibintu, barashaka ibyagusa. Reka rero tugende ku ijambo ry'Imana. Turasoma Abacamanza igice cya 11, Abacamanza. Umugabo yitwa William Colgate. William Colgate ni umugabo mubona mu gitondo mugenda kwibrosa. William Colgate yari umugabo w'Umunyamerika. Yavuye mu Bwongereza agenda muri Amerika kuko bagiye kera, ni mu 1770 ingahe. Hanyuma yapfuye muri 1800 ngira ngo na 50 na kangahe, reka turabe. Yabutse mu 1783 apfa mu 1857. William Colgate yari umukozi w'Imana. Uyu mugabo afise imyaka 19 yigeze gusoma, asoma igitabo cy'Itanguriro ibice 28. Asoma ahantu Yakobo yari karahunga mwene wabo agiye kwa oncle wiwe kwa Narume Labani, ahunga Esau. Aragenda ageze ahantu mu bice 28 by'Itanguriro, abwira Imana ngo Mana, ni wabana nanje ukampa ibyo kwambara n'ibyo gufungura, mu byo uzompa byose nzoguhamwo ikigira 10. Umurongo wa nyuma. Hanyuma William Colgate abwira Imana ngo Mana, nanje niwangirira neza, nanje ibyo uzompa byose nzoguha ikigira 10. William Colgate Imana imuha iciyumviro, afonda canke akreya societe yitwa Colgate Palmolive. Ayo masabune yose mubona yanditse ko Palmolive na ya William Colgate. Niyo Colgate mu brosesha na William Colgate. Yatanze ikigira 10 imyaka yiwe yose yabayeho. Nico gituma iki byawe n'Imana gihoraho. Nico gituma n'uyu munsi umuntu yapfuye mu 1853 n'umunsi wibrosesha Colgate yiwe. Haleluya. Yari umuntu wo kwizerwa. Icyo gihe rero William Colgate avuga ibintu byitwa ngo partenariat n'Imana. Aravuga gutya. Aravuga ngo iyo umuntu agize partenariat n'Imana agarukira mu ntsinzi, ahereza mu ntsinzi. Iyo umuntu agize gufatikanya n'Imana, ubufatanye n'Imana, arangiriza mu ntsinzi. Iyo umugabo ahagurutse agafatanya n'Imana, akifatanya n'Imana, uwo mugabo ahereza mu ntsinzi. Ngiye kubabwira, naho baba barabayeho amateka mabi,
naho waragize umuryango mubi ntacyo bitwaye aho uko byagenze byose mu muryango wawe, hamwe na Yesu murashobora guhereza mu ntsinzi. Reka dusome Abacamanza ibice 11. Hari umugabo yagize amateka atoroshe ariko Imana yagiriye neza. Abacamanza ibice 11. Haravuga ngo maze umurongo wa mbere, maze hari Yefuta umugiliyadi, kandi yari umuhizi w'inkomezi. Vuga ngo umuhizi w'inkomezi. Iyo niyo ntumbero y'Imana ku buzima bwawe. Yifuza kuba umuhizi n'umuhizikazi w'inkomezi. Nifuza kuba umunyantege nke. No. Yari yaravutse kuri nde? Yari yaravutse kuri maraya. Muri twese ninde yifuza kuvuka kuri maraya? Biratugwira ariko ntawe ubabyifuza. Biradushikira ariko ntawe ubabyifuza. Kandi bitera isoni umwana. Nigeze kumva umuhungu atuka igitutsi umuhungu twabana. Aramubwira ngo we mtoto wa malaya. Uwo muhungu yarashavuye yumva arimiriye. Nta muntu n'umwe yifuza kuba umwana wa maraya, kuko maraya ni urukoza soni, biteye isoni. Kuba indaya ntawe biryoheye muri ibi bihugu byacu. Rero uyu mugabo nawe yari umuhizi w'inkomezi ariko afise amateka akahise katoroshe. Yari umwana wa maraya, yari umwana, nyina wiwe ntiyitwaye neza. Umviriza rero ukuntu bimeze, uko byagenze. Ariko naho byagenze gutyo, Imana imuhindura umuhizi. Kandi umuhizi w'iki? W'inkomezi. Nawe uyu munsi urashobora kuba ufise amateka cyangwa kahise katari keza, ariko nagira ndakubwire ngo hamwe na Yesu uzoba umuhizi w'inkomezi. Amen. Hanyuma yari yaravutse kuri maraya, yamubyawe ko na Giliyadi. Ariko muka Giliyadi bari barabyaranye abandi bahungu. Abo bamaze gukura barirukanye Yefuta. Urumva ko bace bamukura mu muryango. Bati, umviriza ukuntu bamubwiye. Bati, ntacu uteze mu bya data kuko wavutse ku mugore w'icyangazi. Urumva iyi humiliation? Urumva kagasuzuguro? Wavutse ku mugore w'icyangazi, par conséquent niwiteze kuraganwa natwe. Ariko ntibari bazi ko Imana imuteguriye uwundi murage ukomeye cyane, irindi rage rikomeye cyane. Naho utoraganwa n'abandi bana mwavukanye ku bavyeyi, ku muvyeyi, kumbure urafise abademise, urafise abademifrere, kumbure we nta rage baguteguriye, ariko mu ijuru hari rage rikomeye bariko baragutegurira. Maze Yefuta aca ahunga Benesi. Umviriza, yarahunze aragenda aba mu gihugu cy'Itobu. Abantu b'imburakimazi bakoranira kuri we, yarafise uburongozi muri we, bakagenda bambura abantu. Igihe kiragera Abamoni niko gutera Abisirayeli. Maze babateye, abakuru b'Gileyadi baragenda ngo bakure Yefuta mu gihugu cy'Itobu. Baramubarira bati, nuze ubu umugabisha wacu. Oh, haleluya. Bibiliya iravuga ngo bazotugarukira ntituzobagarukira. Baramubarira bati, umviriza babandi bamusuzuguye. Baramubarira bati, nuze ube umugabisha wacu, nuze mu muryango gusa, ariko uze uraba umugabisha, uraba umukuru wacu. Iyo usubiyeyo, Imana roturu yayo ndayikunda cyane. Roturu njombaya, roturu y'Imana imeze neza, izana n'indishi y'akababaro. Baramubarira bati, nuze ube mugabisha wacu tubone kurwanya Abamoni. Yefuta yishura abakuru b'Gileyadi iti, mbega si mwebwe mwanyanse mukanyirukana mu rugo rwa data? Urumva yari yarakuwe kwa se, yabayeho mu bihe bikomeye, mu bihe bitamworoheye. None muhenga mugowe mukazi yondi abakwirukanye. Nagira ndakubwira ngo Imana nabo umunsi umwe, Imana ifise sense d'humour. Imana irafise, sinzi ukuntu sense d'humour bayita mu Kirundi. Imana igira sense d'humour. Umuntu arakugirira nabi, Imana kubera ko wubasha Imana, umunsi umwe Imana ikamukubitira muri kwe, kamubwira ati, ufise ingorane kandi urufunguruzo ni wa wundi wagiriye nabi. Hanyuma umviriza rero, Yefuta yishura abakuru b'Gileyadi ati, mbega si mwebwe mwanyanse mukanyirukana mu rugo rwa data, none muhenga mugowe mukazi yondi? Maze abakuru b'Gileyadi baramwishura bati, noneho igitumye tuza iyo uri
nukugira ngo ujane natwe urwanya abamoni. Barasugerejwe baramurondeye kuko bazi ko ari umuhizi. Bazokurondera kuko Imana izoguhindura umuhizi. Igiye kuguhindura umuhizi, igiye kuguhindura ubukomeye. Hanyuma babandi nabo babandi bakwirengagije bamenye ko nawe uri w'agaciro kuko wakiriye Yesu Kristo w'agaciro gakomeye cyane. Yefuta arababaza ati none nimwansubiza iwacu kurwana n'abamoni uhoraho akampa kubatsinda. Yarazi ko uhoraho uwifatanyije n'uhoraho wese atsinda. Nicyo cyiza icyo nkundira Imana. Imana ni acteur principal. Nahora ndaba amafilme nkara amafilme ya Van Damme. Nakunda Van Damme, ni nacyo gituma ngiye kubatizwa nitse Jean Claude. Avuga nagiye kubatiza barambwira ngo ikanyinya iwacu, barambwira barashaka kwitwa nde. Ndaraba numva utuzina turi iwacu twari iwacu ni mu Kirundo ariko ahantu hirya nyene mu cari iwacu mu Bugabira. Ndaraba utuzina twari duhari nkumva sinda twishimiye kabisa, sinda tunezerewe. Twamerikiyori, twamerikiyade, baruteremi ba Jean Baptiste, ba papa wacu bitwa ba Jean Baptiste, ba Pierre Craveri bande. Utwo twose numva sinda dushaka. Ariko ndavuga nti ariko niyitende. Sinzi ukuntu twaragiye mu Kirundo turaba ifilme ya Van Damme. Ndabwira umupadiri nti je nditwa Jean Claude Van Damme. Nuko niswe muhozi Jean Claude. Rero donc Imana icyo ndayikundira, Imana ni acteur principal. Acteur principal muri filme baramukubita akava amaraso. Umukristo yifatanije n'Imana amera nawe nka acteur principal. Arakubitwa na Satani akamererwa nabi, ariko igihe kimwe gusa. Igihe kimwe. Narara amafilme ya Van Damme agakubita akava amaraso akagira gute akagira amaraso, ariko hari ikintu twahora twita ngo komba ya mwisho. Ngo komba ya mwisho. Mararezi masina kinye karate. Van Damme yarafise umugere uteye ubwoba. Kubita umugere akaguhongora amenyo ikomba ikabirarangiye. Kawo knockout, ibintu bikaba birarangiye. Yesu nashimwe cyane. Umuntu w'Imana nawe yo yifatanije na Yesu arakubitwa n'umwanzi, agakubitwa hirya, agakubitwa hino, agakubitwa hirya, agakubitwa imbere, agakubitwa inyuma, ariko hakaba umuntu afise ijambo rya nyuma, Yesu Kristo wa wundi w'ijambo rya nyuma, agahaguruka akavuga ati humura, uri acteur principal muri iyo movie uri kurakina, muri iyo film uri kurakina, uri acteur principal, kuko nanje ndi principal nawe uri principal, kuko nanesheje nawe uzonesha, kuko haleluya. Akakubwira ati humura, ndi kumwe nawe no kugeza ku mpera z'isi, sinzoguta, sinzoguheba, sinzoguhana, ndi kumwe nawe. Niwaca mu muriro ntuzosha, niwaca no mu nzuzi ntizogutembana, kuko ndi kumwe nawe kandi nzobana nawe kugeza ku mpera z'ibihe. Haleluya. Akakubwira mugacanayo ugakubitwa ariko turi kumwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Naho noca mu mwonga w'igitutu cy'urupfu sinzogira ikibi ntinya, kuko uri kumwe nanjye. Inyobozo yawe n'ubuhiri byawe nibyo bimpumuriza. Untegurira meza mu maso y'abansi banje, wansize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kigira gute kirasesekaye. Nukuri ibyiza n'imbabazi bizonyomako iminsi yanjye yose yo kubaho, nanjye nzoba mu ngoro y'Uhoraho ibihe byose. Haleluya. Ijambo ry'Imana rikongera rikavuga ngo hahirwa umuntu yubaha Uhoraho. Hahirwa umuntu yubaha Uhoraho, atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira z'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranye. Kandi ibimuhimbara byose n'ibyageze by'Uhoraho, ibyageze by'Uhoraho nibyo ashira ku mutima. Kandi uwo ameze nk'imigezi, nk'igiti gitewe ku migezi, ibibabi byaco ntivyuma, vyama bitoshe igihe cyose. Icyo azokora ko cyose kizomubera kuno. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Sifa kwa Bwana. Yefuta. Kibazo cyanje rero na dekoye. Yefuta arababaza ati none mwansubiza iwacu kurwana n'abamoni Uhoraho akampa kubatsinda, nzoheza mbe umukuru wanyu koko. Abakuru b'Igileyadi baramwishura batuhoraho abayicabona hagati yacu, kuko utuzoshitsa ibyo uvuze. Nuko Yefuta ajana nabo bakuru b'Igileyadi, abantu bamugira umugabisha wabo n'umukuru wo kubaganza. Wa wundi yari yarasuzuguwe aba umugabisha
nta muntu wese yubasha uhoraho atazogenda mu kibanza cyo kuganza n'umunsi n'umwe. No, kuko hari restauration. Imana yaje ku restaurant. Business y'Imana ni ukuresitora ikadukura mu kibanza cyo kuganzwa, hanyuma tukaja mu kibanza cyo kuganza. Ivyari bituri hejuru natwe tukabija hejuru. Kuko ibiri hejuru imitwe yacu biri munsi y'ibirenge bya Yesu, kandi twicaranye na Yesu ahantu ho mwijuru. Imana ishimwe cyane. Yes, izo ngwara zigutsikamiye, gahunda y'Imana nukugira umunsi umwe uzozinesha mu izina rya Yesu. Umviriza rero ikindi gihe, umviriza ikindi naco. Umurongo wa 29 haravuga ngo nihuse cyane, maze mpwemu uhoraho aza kuri Yefuta, nawe anyuranganya i Gileyadi no mu bw'Abamanase, aca imisipe hi Gileyadi, avayo aragenda ngo aje mu Bamoni. Maze Yefuta asezeranira uhoraho isezerano ati, niwagabura Abamoni mu maboko yanje, ngatabaruka amahoro mvuye kurwana nabo, uzobanza gusohoka mu nzu yanje kunsanganira, azoba uwawe. Uhoraho nanje nzomuha kw'ikimazi cyo kwoswa. Nuko Yefuta ajabuka mu Bamoni arabatera, uhoraho abagabura mu maboko yiwe arabatikiza. Uhereye i Aroweri ugashitsa iminiti, atsinda ibisagara 20, arinda ashitsa i Abeli Keramimu kabagatikizo gakomeye. Uko niko Abamoni bamazwe igabo n'Abisirayeli. Maze Yefuta aratabaruka aje Misipa, ashitsiwe umwana wiwe w'umwigeme asohoka kumusanganira, afise udushako tw'ingoma, ariko aratamba aratarika, kandi uwo mwana wiwe yari kinege, nta muhungu nta mwigeme wundi yari afise atari uyo gusa. Amubonye yitantamurira kw'impuzu ziwe ati, mbonye ibara mwana wanje, urambabaje ungiriye nabi, kuko navyikuriye mu kanwa nkabibarira uhoraho, nti none sinshobora kwivuguruza. Aramwishura ati, data, ko wavyikuriye mu kanwa, ko byakwiviriye mu kanwa ukabibarira uhoraho, nungenze nk'uko wavuze, kazimu uhoraho yaguhaye kwihora abansi bawe b'Abamoni. Kandi abarira se ati, mugabo hari ico ngusaba, uburandetse amezi 2 ngende ku misozi twe n'abagenzi banje, ndirire ubukumi bwanje. Se aramwishura ati, genda. Aramusezera ngo aje kumara amezi 2 ajana na bagenzi be, aririra ubukumi bwiwe mu misozi. Maze amezi 2 ashize agaruka kwa se, nawe amugenza nk'uko isezerano yasezeranye riri, kandi ntiyari yarigeze kumenya icitwa umugabo. Bica biba umugenzo mu Bisirayeli. Uko umwaka utashe, abigeme b'Abisirayeli bama bagenda kwibuka uwo mukobwa wa Yefuta w'Umugileyadi, bamuririra iminsi 4 mu mwaka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndabasomeye inkuru z'uyu mugabo yitwa Yefuta. Nashaka kubabwira ngo titre y'iri jambo iravuga ngo umugabo nyamugabo, umugabo w'inkomezi w'umuhizi yitwa Yefuta. Uyu munsi mugabo uri ngaha, Imana iri muri business, iri muri gahunda, iri muri programme yo kukugira umunyenkomezi. Nimba utarabawe nagira ndakubwire ko Imana iri atakindi yifuza atari kukugira umunyenkomezi kandi w'umuhizi nkuko yagize uyu mugabo. Uyu mugabo rero ngiye kubabwira ibintu bikenya, hanyuma dusoze mu minota 20. Ikintu cya mbere uyu mugabo yari afise, ikintu cya mbere uyu mugabo yari umugabo adasanzwe. Ntiyaheranywe n'akahise kiwe katameze neza. Ntiyaheranywe, ntiyaravye yuko yanswe ari umwana wa maraya, ari umwana yatawe na bene wabo. No, yakuwe mu byase, ibyo ntiyabiravye. Ariko yaravuze ngo uko biri kose naho byagenze gutyo, ndafise uwundi, naho kwa data nahakuwe, ariko hari data w'umwijuru, ndacafise data w'umwijuru. Haleluya. Yifatanya n'Imana yiwe. Icyo ni cyambere. Umugabo nyamugabo ntaheranwa n'akahise kiwe kameze nabi. Mugabo uri ngaha, ushobora kuba ufise kahise kawe katoroshe, waragize ibibazo mu buzima bwawe. Mukobwa uri ngaha, musore mu mama, ushobora kuba waragize kahise katameze neza, ariko nagira ndakubwire ngo iyambura iyo minyota, wambare imyambaro mishasha yo gukiranuka, yo kugororoka, kuko uhoraho aje kukurasira, umuco wiwe uje kukurasira. Haleluya. Icya kabiri cy'uyu mugabo, umviriza icya kabiri cy'uyu mugabo, ubwa mbere yanse guheranwa na kahise kiwe. Akenshi abantu baja mu bibazo byo kuguma donc sinzi ukuntu no bivuga, buri gihe bari victimiza, reka ndabivuga gutyo mu Gifaransa.
mugabonana jewe umugabo wanje ibi nibi jewe muhira ibi ugasanga kwa pasiteri ugiye kwa pasiteri usanga abantu baje kwivictimiza pastor ibi nta n'amahera ya bisi mfise sindabyanse ko muze kuyasaba ariko ndagira ndakubwire ngo ibintu byo guhora wivictimiza hariho Imana ishaka kubikumara mu izina rya Yesu. Haleluya. Uyu mugabo nawe ntiyivictimije kandi yari yaravyawe na Giliyadi naho yari umwana wa maraya, nawe yarafise kuraganwa na bene wabo ariko bamukura mu byabo. Aravuga ati ntacyo bitwaye, ndafise uwundi muntu nshobora kuja kubarira, ndafise uwo nja kubaregako, naho bangire gutya ndafise uwo nzobaregako. Bahara abantu baze aho barega. Umucamanza, turafise umucamanza mukuru. Icya kabiri, uyu umugabo w'umunyankomezi w'umuhizi aba ari umugabo afise kwizera. Uyu mugabo Yefuta yarafise kwizera. Reka ndabereke kwizera. Abaheburayo ibice 11 umurongo wa 32. Twihuse cyane. Mumbabare twihuse. Kandi ni haba hari uzi gusoma bamuhe microphone azaramfasha. Ibice 11 mu 32 haravuga ngo iki? Haravuga ngo yes. Uyu mugabo yashizwe mu gitabo cy'abahizi bo kwizera, igitabo cy'Abaheburayo ibice 11. Ni igitabo yashizwe iruhande ya Dawidi na Samuel kandi yari umwana wa maraya. Nagenda kubwira ngo kubura umwana wa maraya, kubura umwana afise amateka asuzuguritse ntibizokubuza kuja mu mazina muri liste y'abantu babahizi babayeho kuri iyi si. Imana ishimwe cyane. Ntibyamubujije kuba izina ryiwe rija hamwe n'irya Dawidi n'irya Samuel. Abana bavutse neza, abana bamerewe neza. Nk'aba Samuel bavutse babatambira donc babahereza Imana, babatwara mu nzu y'Imana. Ariko naho yavutse kuri maraya, izina ryiwe ntibyabujije ko rije iruhande rya Samuel. Izina ryawe ntibizobuza ko rije mu gitabo cy'abakomeye kuri iyi si, kuko wifatanije n'ukomeye. Umugabo w'umuhizi w'umunyankomezi kuko yifatanije n'Uhoraho, yagize partenariat n'Imana. Bwira mugenzi wawe ngo gira partnership n'Imana, ngo gira partenariat n'Imana, gira partenariat na Yesu. Ikindi uyu mugabo yari umugabo w'inkomezi. Niko Bibiliya iratubwira ngo yari umugabo w'inkomezi ngo kandi w'umuhizi. Haleluya. Nagira ndakubwira ngo uyu munsi ambara inkomezi. Soma iki gitabo neza. Iki gitabo kirimo ubushobozi bukomeye cyane. Iry'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ribe muri mwebwe rigwiriye, rirunzwe umunyu, ribe muri wewe rigwiriye. Ndakubwiza ukuri iri jambo rizogukomeza. Iri jambo n'amasengesho rizogukomeza no guterana kw'abera. Iry'ijambo ufata amasengesho, ufate presence y'Imana, umunyamasengesho, hanyuma uterane n'abera, urabe iby'Imana ishobora gukora mu buzima bwawe. Haleluya. Ikindi ndiko ndihuta cyane mumbabarire kugira ngo turonke umwanya wo gusenga. Ikindi cya kane, uyu mugabo yari umurongozi mwiza. Ntiyigeze aba kwase ngo abone ukuntu se arongora. Ariko Yesu Kristo, reka ndakubwiza ukuri, urashobora kuba utaragize reference y'urugo rwiza papa wawe tari mwiza, kuko aba papa n'abarongozi. Urashobora kuba atagize reference mu papa mwiza, ariko nagira ndakubwira ukuri, ni wifatanya na Kristo azogushiramo valeur zose n'ubwenge bwose bwo kurongora abantu neza. Imana ishimwe cyane. Umugabo n'umurongozi w'urugo rwiwe. Naho so wawe atoba yarifashe neza mu rugo rwiwe, ariko wewe uzokwifata neza mu rugo rwawe kubera ko wifatanije n'umurongozi mukuru par excellence yitwa Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Naco bitwaye naho urugo rwiwanyu ngo barutameze neza, naho ata reference wabonye, naho mu buzima bw'iwanyu wakuze ubona papa kubita mama, naho utifuje kurongora, harabatifuje kurongora no kurongorwa, mpaka baje mu rusengero niho basubiriye kugarukana yo gufunda umuryango. Jana narinzi ko nza kwibera Paulo, nabo nje nzoba Paulo n'ubundi kubera umuntu twabana yakubita umugore wiwe akamukubita nabi. Ndavuga niba ari ibi baza kuronderayo, ibi ntabyo nzorondera, nzo kwibera Paulo, je. Ariko igihe kimwe Imana irambwira ati no, uri Abraham se w'amahanga menshi. Imana ishimwe cyane.
haleluya. Yari umugabo w'umurongozi. Dusome ibice bingahe? Reka dusome 11 umurongo wa 11. Pastor gumaho nyene. 11 umurongo wa 11 abacamanza. Okay. Nuko Yefuta ajana abakuru b'Gereyadi, abantu bamugira umugabisha wabo n'umukuru wo kubaganza. Très bien. Bamugira iki? Umugabisha wabo. Bamugira umugabisha, bamugira umurongozi. Mu papa nagira ndakubwire ko Imana yakugize umurongozi w'urugo rwawe. Amen. Kandi ntukaderege ubwo burongozi. Nashaka kubwira aba papa batakaza intebe zabo zo kurongora ingo zabo. Muri ko muratesha agaciro Imana data wa twese yabizeye. Data wa twese nawe yakugize data wo mu muryango wawe. Iguha ipica yayo, iguha izina ryayo. Uburi kurayisuzuguza cyane. Mwaho Imana umenga ntishoboye kurongora. Iyo utarongoye urugo rwawe neza, uburi urerekana ko so wo mu ijuru, uwakwise izina rimeze nk'iryiwe. Uwakwizeye kaguha izina rya data nawe ari data. Papa wo mu ijuru yaguha izina rya papa wo ngaha ku isi. Uburi kuramutesha agaciro cyane. Fata intebe yawe yo kurongora kandi urongore neza udatwaza igitugu. Yesu nashimwe cyane. Udatwaza igikenye. Kuko umurongozi mwiza ntatwaza igikenye, umurongozi mwiza atwaza urukundo no guca bugufi. Umurongozi mwiza nico gituma yavuze ngo bagabo mukunda abagore banyu, kubera gukunda urukundo nirwo rudufasha kurongora ab'Imana yadushinze kurongora. Iyo umuntu arongoye societe cyangwa company akarongora ishire hamwe abakunda biramworohera kubarongora abo bantu. Naco gituma Imana yabwiye abagabo rongora abo bagore mubakunda, kuko mutabakunze barashobora kubabera mekanike. Ikindi donc Yefuta Imana yamugize umurongozi umugabisha akomeye. Oh haleluya. Ndakubwiza ukuri, kurikira Yesu. Buryo umuntu yemera kurongorwa na Yesu nawe azorongora abandi, azoba umuyobozi w'abandi nawe. Ari umuntu ngaha muri iki gihugu yavuze ngo nta muntu wese, ngo nta muntu azopfa adatwaye, ngo nimwihangane ngo nta muntu azopfa adatwaye. Ariko nagira uyo muntu ngira ngo yari yarasomye Bibiliya yari yarahishuriwe. Umuntu wese yemere kurongorwa na Yesu ntazopfa adatwaye. Bizobura urongore na serire ariko uzorongora tu. Uzoyirongora niwe wemera kwifatanya na Yesu. Haleluya. Niwabura na serire uzorongora urugo rwawe. Jewe kabisa ndavuga nti jewe ndi PDG. Ndashaka kuba ntari PDG ahandi, ariko mu rugo iwanje ngeze ndavuga ni ngandi PDG, ndi coach, ndi capitaine. Ibibera ngaha byose ndabikontorora ariko positive makameme. Umurongozi yabaye umurongozi mwiza. Nahatigeze abona uburongozi bwiza mu rugo iwabo, ariko yabaye umurongozi mwiza kuko yifatanije, yagize partenariat n'iki n'Imana yacu yo mu ijuru. Ikindi Yefuta yakoze n'igiki? Icya gatanu, yabaye umugabo w'ijambo. Umugabo nyamugabo n'umugabo ativuguruza. Icyo yavuze, abarundi baciye umugani neza baravuga ngo umugabo yihindukiza mu kirago ntihindukiza mu ijambo. Yego, umugabo nyamugabo n'abarundi baravuga ati ntiyivuguruza, ntihindukiza mu ijambo. Na Bibiliya ni kubivuga. Bibiliya iravuga ngo hagusezerana ntushitse wopfa umureka gusezerana. Iyo wasezeranye b'umugabo nyamugabo ushitse isezerano ryawe. Yefuta ntiyivuguruje, yarasezeranye arashitsa. Integrity, ubunyankamugayo. Icyo nicyo Imana yita umugabo nyamugabo. Igisha abana banyu ubunyankamugayo, mubereke ko kubesha ari bibi, ko ari icyaha kibi cyane. Mubabwire ko guhemuka ari bibi. Muri kino gihe ibihe bya nyuma abantu barafashe guhemuka nkaho umenga biri legal, ariko guhemuka si byiza. Guhemuka si byiza. Twebwe abantu b'Imana guhemuka si byiza. Uyu munsi dusigaye tubura aho duca abapasiteri ngo mwebwe abapasiteri b'iki gihe ngo muri abayisikro, muri abaci. Ndavuga Mana yanjye, dusubize ijambo kweri. Haleluya. Yefuta yari umurongozi ntiyivuguruje. Reka
twirutse cyane reka dusome 35 soma 35 aho nyene abacamanza 11 asiga point zibiri tukaja tukashika ku musozo. Handitswe ngo amubonye itantamura ko impuzu ziwe ati mbonye ibara mwana wanje urambabaje ungiriye nabi kuko navyikuriye mu kanwa nkabibari ruhoraho none sinshobora kwivuguruza. None sinshobora kugira gute? Sinshobora kwivuguruza kuko nabikuye mu kanwa nkabibari ruhoraho. Wewe wasezeraniye Imana ariko warivuguruje. Uyu munsi Imana irakubwira ngo kwivuguruza ce n'est pas biblique. Wasezeranye ko hari ikizokora mu nzu y'Imana ntiwagikoze. Warivuguruje. Imana ishimwe. Soma Deuteronome 23 umurongo wa 21. Gusubira mu byagezwe. Chapitre 23 verset 21. Deuteronome canke gusubira mu byagezwe. Nihagira usezeranira isezerano uhoraho Imana yiwe. Ntazatebe kurishitsa. Ntazatebe kurishitsa. Kuko uhora Imana yiwe itazobura kubimubaza agasanga byamuhindukiye icyaha. Très bien. Kuko uhora Imana atazobura kubikubaza ni wasezerana ntushitse kandi bizoguhindukira icyaha. Hari gihe abantu basezerana bakumva ni normal. Ariko birinze bikuva kurya mu kanwa ukabisezerana. Ni umutego ukomeye cyane. Bizoguhindukira icyaha nutasezerana donc nutashitse isezerano wasezeranye ku Mana. Umugabo nyamugabo arasezerana akongera agashitsa kuko n'umugabo ativuguruza. Igisha abana banyu kuvuga ntibivuguruze. Igisha abana banyu kuba abanyankamugayo. Twigisha abana bacu kuba abanyankamugayo. Twigisha abana bacu ko kubesha ari bibi. Twigisha abana bacu gutanga icya 10 bakira abana. Ubu muri kino gihe ndababwira abana sinzasubira kubaha amafaranga. Ngo kubera iki dadi? Ni kubera yuko ndabaha amafaranga mukayajya yose mutatanze icya 10. Sinzasubira. Kandi butonye. Ubu muri iyi minsi nziganda baha amafaranga nkabona birutse kwa mama wiwe. Arabwira ati mama banze kure mu icya 10 urampa yasigaye. Ndagahereza igihumbi ngo kaje kugura imbombo. Kavuga ndababwiye nti mama wanyu niwe senior pastor wacu. Niwe pastor mukuru principal wacu. Pastor wacu zitagereza kuza turamuha ikigira 10. Iyo ndabuhaye nka sengisa ndamona kirutse ntigiye he ngiye kwa mama gutanga ikigira 10. Menyereza abana banyu gutanga ikigira 10 hakiri kare. Ariko se uzabamenyereza nawe ubwawe nyene ari uko. Ereko umuntu atanga icyo afise icyo adafise ntacyo ashobora gutanga. Nawe ubwawe akaboko karabaye karekare uzobigira gute? Umviriza ikindi rero. Umviriza ikindi turiko turarangiza. Icya gatanu Yefuta yarafise urubyaro rwubaha Uhoraho. Hahirwa Zaburi 112 urubyaro rw'umugororotsi ruzobura inyenkomezi mu isi kandi umuryango w'abatunganye uzogira umugisha. Iyo ni Zaburi 12. Urubyaro rwiwe rwubaha Imana. Soma Abacamanza ibice 11 umurongo wa 36. Uraba umukobwa wiwe yarafise umukobwa umwe gusa w'ikinege. Aramwishura ati data ko byakwiviriye mu kanwa ukabibarira Uhoraho nungenze nk'uko wavutse. Très bien. Ntiyarazi sima Uhoraho guhaye kwihora basi bawe. Umwana aravuga ati ko wasezeranye Uhoraho papa. Uhoraho arakomeye cyane. Ndasenga ngo abana bacu bubaha Uhoraho mu izina rya Yesu. Tuze tuvyara abana bazokubaha Uhoraho. Bagendera mu nzira z'Uhoraho. Bana muri ngaha mufise abavyeyi bari ngaha. Please musonere so na nyoko mugendere mu Mana yabo, mwubaha Imana yabo. Mugendere mu Mana ya so. Dawidi yabwiye Salomo navuga ati Salomo mwana wanje wubaha Imana ya so. Ugendere mu mategeko y'Uwiteka, ugendere mu mabwirizwa yayo. Ugende ugororoka. Marerezi Salomo acakunda uburyohe bwinshi cyane. Ariko Imana ishimwe ko yagarutse mu nyuma iyo yandika igitabo cy'umusiguzi uyigisomye ubona ari kwihana. Imana ishimwe. Fata abagore 1000 na 700 bari regare n'abandi 300 batari regare.
kari agahungu kari gafise apeti, ariko Imana ishimwe apeti y'abadamu bangana gutya, abadamu 1000. Cyane nashika mu ijuru umunsi umwe mubaza Salomon, ariko wewe wabigize gute? Je umugore umwe numva nyuzwe, wewe 1000 cyose. Mwizina rya Yesu, Imana ibarinde ikintu cyo kubangikanya umugore wanyu. No, cyangwa cyo kubangikanya umugabo wawe. Akunyure, unyurwe. Uwanyuzwe na Kristo azonyurwa n'urugo rwiwe. Uwananiye Kristo azonanira urugo rwiwe. Uwubakanye neza na Kristo azokubakana neza n'urugo rwiwe. Ko Kristo niwe modere yacu. Icyanyuma rero ndangiza, Yesuwa yari Yefuta yari umugabo w'intsinzi. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo Imana ishimwe iduha kunesha muri Kristo Yesu. Isezerano ryacu ni kunesha. Thank God who gives us victory in Christ Jesus. Imana ishimwe iduha kunesha muri Kristo Yesu. Abakorinto ibice 15. Soma umurongo wa nyuma, hanyuma dusenga Imana tugende. No, soma ibice aho nyene 32 kugeza ku 33. Ego 33. Maze Yefuta aratabaruka aje imisipi ashitsi umwana we mwigeme, oya dore ku murongo. Arabatikiza uhereye Yaroweri ugashika Iminiti, atsinda ibisagara 200. Ndavuze ngo nutsinde mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo ibyagutsinda byose ubitsinde mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Ndavuga ngo mu izina rya Yesu gendera mu ntsinzi ya Kristo Yesu. Kuko watwizeye yanesheje nawe gendera mu ntsinzi yiwe. Ntiturwana dushaka intsinzi, ariko turwana tuva mu ntsinzi yiwanesheje kuzimu. Hallelujah. We fight from victory. We don't fight to be victorious. Nitugwana kugira ngo tube abatsinzi, ariko turi deja abatsinzi, turunesha abanesha no kugira gute no kurushaho. Niko Bibiliya twita mu Baroma. Avuga ngo turabanesha no kurushaho. Abanesha no kurushaho no kuvuga ngo hari wanesheje akaduha centure yiwe. Hanyuma natwe tukagenda tunesha kuko hari wabanje kunesha imbere yacu. Haguruka dusenga Imana. Umugabo nyamugabo, recapitulation. Umugabo nyamugabo ubwa mbere n'umugabo adaheranwa na kahise kiwe. Iyo agize kahise kabi atemera ko kamuherana. Icya kabiri, umugabo nyamugabo aba umugabo w'inkomezi. Icya gatatu, umugabo nyamugabo arahaguruka akiyambura imibabaro yose, akiyambura agahinda kose, akambara inkomezi zuhoraho. Icya gatatu, umugabo nyamugabo n'umugabo yizera uhoraho wo kwizera. Yosuwa Yefuta yarizera. Icya kane, umugabo ategeza kuba umurongozi mwiza w'umuryango wiwe n'abayobora ku kazi bose cyangwa ahandi hose. Cya gatanu, umugabo nyamugabo ategeza kuba umugabo ativuguruza, wa integrity, honnêteté, umugabo ativuguruza. Haleluya. Icya gatandatu, umugabo nyamugabo urubyaro rwiwe ruzokubaho uhoraho. Umugororotsi wese Imana ntizomukundira, izomugira neza. Naho urubyaro rwawe goba rutarubaho uhoraho uyu munsi, urafise isezerano ku rubyaro rwawe ruzobura unyenkomezi, ruzokubaho uhoraho. Icyanyuma, umugabo nyamugabo ategereza kugendera mu ntsinzi nk'uko uwo twizeye nawe ari umutsinzi, kuko turabatsinzi no kurushaho, turabanesha no kurushaho.